Amahoro. Nyakubahwa nyiricubahiro mukuru w'igihugu cacu dukunda, twebwe abakinyi b'umugwi Dinamo userukiye Burundi ku mpuzamakungu za Afrika zikoranye imigwi 12 ya mbere muri Afrika, twaronse amahirwe yo kubamwo. Twagomba kubashimira vy'imvamutima ku ntege mudasiba kudutera n'ukuntu mwama mwadushigikiye mu nkino muri rusangi na cane cane mw'iterambere rya basketball. Muri kino gihe tukaba twatumeko na BAL ariyo Basketball Africa League kugira tuze kwerekana ubuhinga n'itaranto igihugu cacu gifise. Muvyeyi se Barundi, twaranezerejwe cane n'ubutuma mwarungitse bwo kudukeza ku ntsinzi ya mbere twaronse ejo mu rukino rwaduhuje n'umugwi wa mbere muri Afrika y'Epfo. Kuri uno musi mu gatondo duhejeje kugira imyimenyerezo, niho twaronka ubutumwa bwa BAL butubuza gukina urukino rw'uno musi bivanye n'inyambaro bategekanije. Nyenicubahiro se Barundi, muri kino gihe imigwi ya basketball yo mu Burundi yamaze gushinga icumu mu mashinga. Twifuza kudasigara inyuma muri wa mugambi w'iterambere kugira mu 2040 tuzobe turi umugwi wa mbere muri Afrika. Twashaka kubasaba vy'imvamutima kudufata mu mugongo muri zino nkino za BAL kugira tuzibandanye tunazitsinze, maze ibendera ry'u Burundi riduzwe mu makungu, twongere tunasimbe ibihano biremereye biteguriwe gufatirwa imigwi hamwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi. Turakengurutse ku vyiza byose muba mukorera inkino zacu hamwe n'igihugu cacu. Murakoze cyane, turabakunda.